Ruto, Kagame, Museveni abo bose ndabashira mu gatebo kamwe. Urumva fata ko ari abantu babujije umutekano Kongo. Sinzi impamvu iminsi yose jewe umuntu nsanze yanka Kongo canke ariko arabuza umutekano Kongo simvuka yose mugabo birambabaza kabisa. Birambabaza kandi jewe umuntu ariko arabuza uwundi amahoro birambabaza ariko hakundi byogenda iyisi bako abantu bezi kabako nababi kandi bisaba ngo tubakunde nico kibazo rero gihari. Ariko ni vyiza yuko abantu tuza turababwiza ukuri. So rero William Ruto rijya jambo nararyumvise avuga ngo babarase mu maguru. William Ruto narigeze kukubwira ati jewe naho ndamwanga ntamukunda kubera yuko numva ibibazo bya Kongo abifisemo inyungu. Turamukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri kumpande zine z'isurabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is William Promoter Bando Camera. Wotarakora subscribe, like, share, comment. Bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Bwana Abdul, Mr. Abdul. Yeah, wagwan. Fresh. Meze neza? Safi sana ndashimira. Welcome in the house, bro. Nisha karibia ndugu yangu. Abdul. Akabazo kama ijambo ry'umunsi. Mwino bese twiharaje ijambo ry'umunsi. Bachi ijambo ry'umunsi no munsi tubahirihe kabashe. Tujya kukwizera. Ese kajya birakwiye ko twizera abantu bari bo bose. Mbo mu ijambo ry'Imana haranditswe ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Aravumwe uwo wese yizera umwana w'umuntu. Ngo nuko. So rero ikintu conye no kuye kwizera n'Imana. Hama abantu icyo ukora gusa. Abantu ukwiye kubakunda. Yemwe kabone naho bo barabanse biwawe. Ukwiye kubakunda. Kubera yuko nasanze umuntu umwanya wari we wose naho yo batarakugiriye akamaro ejo uyu munsi yo kugirira akamaro. So rero nibaza yuko ukwiye gukunda abantu bose niwifuriza umuntu inabi kubera yuko ntawumenya ejo. Ntawuzi iki minsi imuhishiye. Uyu munsi ushobora kubona bimeze neza ukibaza kubera yuko abantu kimwe mu bintu dufise binateye ubwoba turibagira cyane. Turibagira cyane ukaja ku mpanda canke ku kandi kaburi kakwegereye ukabona abantu mu buzima baba baragusumbye inguvu. Mugabo ukabona barapfuye ukabona amafoto. Tukajana umuntu ku mpanda tubizi neza yuko yari umuntu aturenze. Tukamujana tukavayo tukinwera icupa bigahera tukibaza ngo ntuwiyumvira ati none ujya ko tumujanye tukaba tumushize hariya tukaba tugarutse twese yacumuye iki twebwe tutacumuye. Yakoze iki twebwe tutigeze dukora kugira ngo uyu munsi abatagihumeka umwuka w'abazima. Asanga ntacyo nta gihari ahubwo gusa wewe nuko umeze n'Imana ikikubeshejeho n'Imana ikigutunze. So je nibaza yuko abantu woreka kwizera abantu ariko kandi ukareka kugirira nabi abantu kuko ikindi kintu nabonye nuko jewe injya zanje nkivuka Imana yari yaraziteguye. Uko byogenda kose niyo nozi wawe nkasanga uri kurajya ukampako nkabona ndabiriye ndabimize birakunze bigumye mu nda burya Imana iba yarabiteguye. Uko itarabiteguye noza nkasanga uhejeje kujya kandi nta zindi njya zihari. Urabyumva kabisa. So rero nta muntu agira siyo y'uwundi.
nta muntu agira rasiyo y'uwundi. urumva burya nimba umutima uguharirije cyane ugakora mu mufuko ukagabira umuntu 10,000 ugize umutima mwiza kandi urabyandikiwe ku Mana. ariko nimba bijya 10,000 abironse hari igihe wasanga niyo utabimuhaye ari kubironka ku bandi kabisa, ariko wewe urandikishije ku Mana. Ikiza rero twokora jewe ikintu mbona gisumba ibindi twokora nk'abantu nuguhana amahoro. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mu nzu yose mushikamo mubahindamutso y'amahoro. amahoro kandi amahoro azogira gute azobabaho. umubanyi wawe muha amahoro, umugenzi wawe muha amahoro. nibyo jewe novuga. urumva ibintu byo kumva yuko wogirira nabi mugenzi wawe shaka ubyihoze kabisa, kuko nimba ari ubupfa naho we utomwica azopfa kabisa. ya Bwana Abdul, merci beaucoup. Reka tuje mu kiganiro zina rero Abdul. No mustura amakuru yacu turajana mu gihugu ca Kenya. Aho hasanzwe hari situation imeze nabi cyane. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yatanze itegeko ko umuntu wese ari mu myidaga mu myiyerekano. Bazi ko muri Kenya ugwaruka gwahagurutse ruragira imyiyerekano ibitagenda neza muri kijya gihugu. Yavuze ko abantu bose bari mu myiyerekano bo barasa ku maguru, muga ntibabice bo barasa ku maguru bose. Wico kintu ugisesangura guto kivuga kwiki ngaho ibaze gutanga itegeko ryo kurasama umuntu amaguru. umuntu utazi neza ngo uyu muntu azomara imyaka ingahe. ukeka iki nimba uyu munsi uri kurarasa umuntu amaguru, umuntu w'imyaka 25, Imana ikaba yarateguye yuko mu buzima bwiwe azopfa afise imyaka 75. no kuvuga agiye kumara imyaka 50 atagira amaguru kubera wewe. ese wowe iyo myaka uzoyimara urabizi neza. mugabe ibyo tubireke tugende. jewe narigeze kukubwira ati narigeze kubivuga ngaha ndakuvuga ati jewe kubera yuko namaze kumenya yuko Ruto afise inyungu ku bijanye n'ihungabana ry'umutekano wa Kongo sindamukunda. sindamukunda kuko jewe Ruto, Kagame, Museveni abo bose ndabashira mu gatebo kamwe. urumva fata ko ari abantu babujije umutekano Kongo. jewe sinzi impamvu iminsi yose jewe umuntu nsanze yanka Kongo canke ariko arabuza umutekano Kongo simvuka yose mugabo birambabaza kabisa. birambabaza kandi jewe umuntu ariko arabuza uwundi amahoro birambabaza. ariko hakundi byogenda iyi si bako abantu bezi kabako n'ababi kandi bisaba ngo tubakunde. nico kibazo rero gihari. ariko ni byiza yuko abantu tuza turababwiza ukuri. so rero William Ruto rijya jambo nararyumvise avuga ngo babarase mu maguru. William Ruto narigeze kukubwira ati jewe naho ndamwanka ntamukunda kubera yuko numva ibibazo bya Kongo abifisemo inyungu. ariko sinemera ico twabivuze kuri cya gihe bamutera ikirato. ndavuga ati demokrasi ingana kujya ntibaho. si nziza muri Afrika. mbo ikindi naco William Ruto ntekereza yuko yatowe. hanyuma bikaba bisaba yuko umuntu yatowe burya iyo ukeneye kumuhindura umuhinduza ikibwirizwa nshingiro rivuga ry'igihugu. nimba yaratowe kugira umuhindure n'ubundi bica mu matora mukareka kumutora kubera yuko atabakoreye ibyo yari yabemereye. sibyo
jewe rero icyo mbona bajya abantu bariko barapfa bazira ubusa, bariko baramererwa nabi, bariko baronona igihugu cabo. Nabonye mu mavideo amwe abantu batera amabuye abasoda, batera amabuye abapolisi. Mwibuke yuko burya bajya abapolisi ni bamwe muri famiye zanyu, ni bamwe muri famiye zacu. Nimba igihugu kirimo abasoda, kirimo n'abapolisi, ntabwo abo basoda n'abapolisi baba ari abanyamahanga, baba ari babana bacu, baba ari babakuru bacu, babatoyi bacu, babashiki bacu. Mbo nimba ugiye kwimba ibarabara buriya ibarabara abantu benshi ntibabizi. Uyu munsi banki mondiale ishobora kuguha amafaranga yo kubaka ibarabara, ukaryubaka ukariheza, ariko ukazoheza kugishura ryaranashaje ukeneye kubaka irindi. Ni ukuvuga mu bintu bibaho mu gihugu bikogwa, sinibaza ko hoba hari n'ikintu kizimbye nk'ibarabara. Rero nimba ubizi neza yuko uri umwene gihugu w'igihugu, hama rangiza ukimburura ibarabara ubizi neza yuko ryavuye mu makori yawe, uri kuritera ingorane, kuko nijyakenera gusubira kubakwa n'ubundi rizova mu makori yawe kabisa. Ni ukuvuga iki? Urimo urisubiza inyuma, kuko ibarabara kuririha bitwara imyaka myinshi, ushobora no kuba utakiriho, mugabo umwana wawe akazovuka ariho ikori ry'iryo barabara wewe wononye. So rero si byiza. Mbo gukora imyiyerekano iciye mu mahoro ndavyemera, muri demokrasi birabaho, kavuga ati uyu muntu ntitumushaka, mugakora propaganda zose mubona zishoboka, ariko ntihabemo kwica abantu. Hari amakuru naraye mbonye aho bivugwa yuko Kenya ifise ubukene buhambaye, gushika yaho hariho angwa amavuriro asigaye agenda bagahenda abantu ruguru mu mitumba, bakabagurira imfyiko. Imfyiko urazi uko ntizimbye bro. Gasanga umuntu ngo bamwemereye ibihumbi 3 by'amadolari, mugabo bakabanza bagakuramo amakomisiyo agasigarana nk'igihumbi $100. Igihumbi $100 bagutwaye imfyiko imwe, ni nko gutanga 1/2 cy'ubuzima bwawe. Urumva? Nimba biri ku rwego Kenya ikenye, hama umwene gihugu akumva yuko ashobora kuba hakugurishije igipande kimwe cy'umubiri wiwe kandi kingira akamaro, byumvikana yuko ico gihugu gifise ibibazo. Nimba hari abantu bakora ivyo bintu kandi bakaba bafise n'ababashigikiye ibintu nk'ibyo, ntushobora kubikora mu gihugu udafise umuntu agushigikiye kandi akomeye. Ni ukuvuga ko Kenya ifise ibibazo. Ibi byose n'ibibazo bakwiye kuraba bakabitorera inyishu. Nk'ibyo n'ibintu William Ruto yarakwiye kuraba, agatora inyishu z'ibibazo bituma bene gihugu bagurisha imfyiko zabo. Nta kindi n'ubukene. Ndibuka mu myiyamamazo yari yaravuze yuko ugwaruka rwose rw'ibishomeri bazogira gute, bazororonderera akazi. None bajya abantu bari mu myiyerekano, hari umuntu arimwe afise akazi kweri? Wewe woronka umwanya wo kuja mu myiyerekano ufise akazi? Ntibikunda. Kandi bazaga akazi muri Kenya ari kenshi. Oya, burya ubuzi nibwo bwabuze. Urinze ubona bimeze kujya haba hariho ikibazo, bo bavuga ko ibintu mugabo ikibazo gishobora gutorerwa inyishu, umuti gishobora gutorerwa inyishu. Ubwo si cyo twebwe abarundi two baturushije abakenya, bidaciye mu ngwano no konona n'ibyari bihari. Rega ikibazo gihari si ngombwa ngo gumuke mu gitorira inyishu. Ubwo none sakagwi kari nyuma ya William Ruto canke kari nyuma ya opposition ko bagashaka opposition yo muri Kenya. Canke muri Kenya n'ubundi basanzwe bakora ibintu bitari byiza. Ndibuka yuko hariho n'igihe higeze gupfa abantu benshi cyane. Ico gihe ngira cyari ikibazo
hari ku gihe ca Mwai Kibaki na Raila Odinga nimba atari Uhuru Kenyatta. Harapfuye abantu benshi gushika naho n'ibyavuye mu matora babirengako kugira ngo batorere inyishu ikibazo. Ariko simbona impamvu William Ruto agagaza cyane hanyuma akanka kuvugana n'abanyakenya kugira ibyo bibazo byabo babitorera inyishu. Hanyuma kandi simbona impamvu y'abanyakenya konona igihugu cyabo. Ntibinakenewe, ntibyari binakenewe kabisa. Sinzi umuririmbyi w'umurundi yavuze ngo kutavugana yavuze mba kutavugana ari ikiyamazimwe ngo raba muyage. Abanyakenya rero twobifuriza kuyaga, urumva ibibazo bafise bakabitorera inyishu. Hama William Ruto nimba batamukeneye bakarindira gaheza manda yiwiwe. Nimba ibwirizwa shingiro ryabo ataco rivuga, none se yaho ntavyibona inama. Ati Abdul rero abanyakenya niba badakunda president wabo nibareke konona igihugu cabo. Nibareke kwiyononera. Nico uhagaze Ruto n'umuntu umwe. Ariko igihugu bazogisiga igihugu ca Kenya ntekereza yuko gifise abene gihugu barenga miliyoni 50. Sibyo barashika nko ku miliyoni 50. None umuntu umwe yonone akazoza nakubuka abantu miliyoni 50. Nta bwenge buke burimo ngaho. Nibihangane ibyo ariko arakora. Je ntekereza yuko William Ruto atamyaka myinshi asigaje ku butegetsi. Naye burya nta myaka 3 atwaye. Irashobora kubishika. Sibyo? Hama aveho bamubwira ati ntidukeneye yuko niyamamaza. Vayo. Shiraho abandi bazobigaragaze mu matora. Hanyuma babigaragaze mu matora. Sisa. Bamukure kwa maboko. Ariko bareke konona igihugu cabo. Kabisa. Reka tugushimire Bwana Abdul. Murakoze cyane. Kadushimira abantu bose bakora dukurikirana, wotarakora subscribe, like, share, comment, badanyukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane.